Hano mu nyubakwa zacu cyangwa muri studio zacu za BTV Burundi nkuko mubona kabisa n'umugangi abushitse reka ndaguhikaze hano muri studio zacu za BTV Burundi. Murakoze cyane. Kumenga uvuga buhoro buhoro ijwi nukuntu ngana ntibingana. Oya murakoze cyane. Mushobora kutwidondora bariko baradukurikirana ukabidondora vyimazeyo. Ego kubatanzi nitwa Ndayize Bijeza nk'abantu mu Burundi nk'abamba mu Kanyosha hama nk'abasanzwe nkora akuki kabakizwa nkuko mubibona ku mupira wanje handitse ko matogosho akuki kabakizwa kubatabizi banyitwa matogosho ya ego niryo zina nza gukoresha mu kugira ngo tuyage na matogosho nyene niryo zina sinza kuvuga ibindi birebire nza kumuhamagara izina matogosho rero muri rusange matogosho ninde matogosho akora iki matogosho ni Ndayize Bijeza nkaba ari izina banaziriye mu kazi kanje umuhisi twakorana ariko kwita Imana yitwa Marina Manirakoze iryo zina ryavuye yitwa matogosho hama nkaba nkora akuki kabakizwa akuki nyene katagira umwambiro nkuko no vyitwa ego kugira ngo ufate ngo ukora ibyo bintu bya kuki kabakizwa eske wowe uri mukizwa ego cyane umuhamagaro Imana yaguhamagaye ati abantu baye kuza baranwa ibintu byambiye ni iki byagenze gute kugira ngo ufate iyo mwanzuro bicambere ndakijijwe icya kabiri naco ni akuki kabakizwa gituma kanje mu ganshoka gira kare no handa bikora mugana bikora mu birahuri ndabona menga na aesthetic bifise ndavuga ati ifoko kame negerageza kwegeza imbere hama ndabikintu nokora cavre nyene kumva nabikora nka kuki mu manze z'abakijijwe ndavuga ati rero ifoko ngira ka innovation gatoyi ndondera ikintu nokora ikintu nozana kitamenyere mu Burundi hama shoye gukora nyene kandi ibe nka no gute nka pastime igihe ntari kwishura mu gihe reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma batwereka Imana wagerageje kutuzana amafoto amwe yerekana novuga ngo uri kurabikora cyangwa biri bisanzwe biri yambare cyangwa biri mu nze mu mabute cyangwa mu kisinzi byo mu birahuri mbega matogosho bigenda gute novuga ngo bikogwa gute nizihe etape wisunga kugira ngo nivyashika mu nda yakana ntibiyave bimuhinduka mu nda ntibiyave urumva hari gihe nyene usanga bimuhindutse mu nda nyene umuntu mugabo nkuko turabona ko isuku ryo ririmo kandi ryinshi cyane ariko mugabo bimeze gute kuntu bitegurwa gute ego nkuko eje kubimbwira ati isuku cyambere ni ga santé publique icya kabiri naco ivyo bintu vyakubikabakizwa ni amaju nkora ni mélange amaju nivyo nize sivyo nafuye kuvunda kubonye ndazine ko nyene niki hariho donc ni mélange amaju abiri ajanye cyangwa atatu ajanye rero umva hariho ju ijana niyindi ntushaka kuza gufata ju ndabona inanasi ndabona ni pastèque ndabona nibindi sinzi ivyo ari byo neza inanasi na pastèque nivyo ku matable d'honneur bageni babagize urubanza nka sufa mega kuza umva ni symbole nazanye nka kujye nyene abakatolika bari kuragira kuki banura mugakuza nanje nacenza na pastèque n'inanasi kugira ngo ayo majumba nakoze umva sinofata nkora majumba canshira mu mapastèque mambe mutukuza umva nagerageje kurondera donc igikoresho no koresha kijanye na majumba ndiko ndakora ego hama kujya mubibona hariho amaju ni ntageze isozi bizonyene hariho igisa na jaune hasi n'insa na rouge ni na vert na blanc ego agana amaju ni jus patient na ma grenadine n'izindi hariho na agani jus d'amande hama ni izindi nkora zija ama pastèque sico kimwe nkazigezo mu birahuri zigezo mu birahuri zitwa Bills cocktail ibi navyo mubona ngaha nivyo akuki kabakizwa rero abiringa amaju niyo mba nikoreje wenyene mba nikoreye ngaha mu pastèque turazi novuga ngo ndaza guhagara cyane ku vyerekeranye na santé cyangwa ubuzima bw'abantu baba bari kubaranwa ivyo bintu watware ko wiga santé novuga ngo ivyerekeranye n'ubuzima bw'abantu mbega ikigo BBN sinzi urazi ko ba controller no niki niyiheruno wobwira bari baradukurikirana ati jewe nifite confiance ingana uku kugira ndabikora ibi ndabifisemwo novuga ngo uburambe ubu cyangwa ndabifisemwo uruhusha kanaka bigenda gute sinzi ukuntu bimeze ego
ikintu ca mbere notanga kubamenyesha nuko ikintu cyose nkora mu gihe byakwikabakizwa ndabikora surtaha si ibintu nza nakore ngo muhira ndabikora urubanza rugiye kubera kandi buri kintu cyose nkoresha kiba kiri gishasha kandi ndagitabura umuntu akibona uravyumva nawe mama mpamagaye mu rubanza ushobora ati narungitse umuntu muza gukorana nza gusupervisa n'iki buri kintu cyose rero noce dukorana kugira ngo buri kintu cyose inkora abari hagati ya abari hejuru yacu arabona buri kintu cyose etape yose nyine igenda irakogwa kandi nibaza ko mumaze gukorera bose amaze kunkoresha mu manza zabo atari muri gira ndonka feedback ngo yagize ikibazo ngo yababaye mu nda yaribwe yagize iki kuko kanshi ni ivyo mba nigiye kandi dosage yavyo igerageza ngira dosage ikwiye no wagwaye diabete canke iyindi ngwara ashobora nawe nyene ego kumva n'amasota ajya hari gihe mu manza bambye dushaka izisorti zinizo mva uricagura izo ndakugirira ndababwiye ati izi ku bantu b'abadiabetike ashaka kuyinwa canke umuntu afite ikindi kibazo arashaka kugira kutayinwa niyo mpamvu rero ndiko ndavuga yuko amaji yanje nibaze ko takibazo umwe natera manza zose maze gukora mwumvise ko amaji yiwe ameze neza na cyane kano kuki kabakizwa akuki reka kabakizwa ni nahatandukanye bigira n'umenga mu rubanza bwo kukwa yego ni muri dote yego mu gukwa mu Burundi none ugeranije kuraba eske barakwitura cyane ana cyane abakizwa bakunda navuga ngo akuki nyene katambi ego cyane gose barakunda kundondera cyane muri periode yo muci birakabira ari byinshi kandi biraboneka vraiment sinidoga kuko ubu nasanze n'abakatolika n'abanyasike bandondera bakajya kuki kambiye bakoresha kajya kiwanje ego kandi abujya kajya kuki kambiye kusanga kazimye ngira ngo oya ahubwo nibaza ko kazimbutse kuruta ivyo by'iwacu kumva twevyo bijamwe ivyamwa vyinshi ikindi naco nuko igituma banagakunda nuko ivyamwa ari by'iwacu ngaho nye ngaho iwacu mu Burundi yego okay none togosho nuvuga ngo matogosho akorera hehe neza kenshi matogosho nk'uko bivuga abari muri village market EN7 mugasinda hasubiremo neza village market EN7 no kenshi bandi kondakorera mugasindugurura donc company yene ngo yuguruka nyemvuye ngo naho nzi kondakorera ndi kondagerageza kuyubaka kugerageza kuduga muga kenshi abankontakta bakunda guca kuri WhatsApp canke guca kuri IG yanje canke Facebook ego mweza ko ariko abatabizi IG yanje ni Bills Cocktail Facebook naho ni ndayize Bijeza hama WhatsApp yanje nkoresha nimero zibiri hariyo yo mu Buganda ni yino ni +257 68 40 14 14 awo subiramo hari umuntu yobagira avuga ati je kuwa gatandatu nafise dote agise na bwaro nk'umuntu nkona kuki kabakizwa cankwe ka kuki nyene urashaka kumusubiramo ni +257 68 40 14 14 ya kabiri nayo ni +256 79 165 85 00 79 165 85 00 twumvise ko bikora kubera uri umukizwa cyangwa sanzwe wemera utanwa inzoga zambiye mbega iyo umuntu novuga ngo iyo umuntu abari karakora avuga ati je vision yanje shaka gushika naka none nka wowe ukuntu imbono yawe ushaka gushika kuki ego vision yanje fise nuko mu myaka iri imbere canke mu misi iri imbere nshobojwe na Yesu araduha inkomezi ndifuza kugera kure kubaka nyene entreprise ya nyene ya Bills Cocktail nyene aho bizokorerwa ngaho bibaye ngombwa kazaterera bikuye ngaho ntarinze kuja kubasanga ku kibanza cyaganje bikorere ngaho abikorera aho nzobanuguruye hama kasha kuzabitwara iyindi vision fise ya kabiri nuko abajeunesse ashaka kugira formation décembre twenda tegura nk'ishure nyene imisi mike yashaka kugira formation gatoyi tuzovugana nzobitanga ku mapage yanje hama dushe kugira akansoma gatoyi kugira none ntabwo bufise ko mu bisanzwe mu byerekanye na n'ubuhinga bene ubwo usanga bamwe babunyegeza kugira ngo ntihabeho abantu abaza gupirata cyangwa iki niwamara gushira hagaragara ubuhinga bwawe ntubona ko bazoca babikora mu kanyosha babikore muri video babikore hehe babikore bivanye nuko zoba wavyigishije cyangwa n'umutima mwiza nyene bisanzwe bifitiye oya nibaza yuko abo basanze yagiye photocopy barahari kandi baruzuye hari benshi bakora ku izina ryanje ngo turakorana kandi
twaba tuko turakorana ahubwo nibaza yuko kumva igituma je vision fise sinzopfa gutora abari bose quand même nzogerageza kwegeranya abo nize premier kugira ngo tumanze twubaka iryo zina rimanze rigere kure abashaka gufotokopya n'abazofotokopya mu nyuma mugani nibaza yuko igituma ndiko ndabikora hari igihe usanga nko ku munsi turonse nk'ibiraka nka 4 ukacusanga biramvuna ego ndafise aho dukorana batatu mugo ukacusanga bose batatu batwese turi occupe ico cakane ukacusanga turabuze undi muntu aje kugikora mugo ukacusanga mva ndiko ndakora hose nkatanyene nasanze ego urumva ko Matogosho nkuko yabivuze ku izina ry'ubuhizi bwiwe atubwira ati jewe vuba cyane ndashiraho novuga ngo ndarokrita aboza kwifadikanya nanje muri kampuni yanje kugira ngo dukoro akazi ko gukora akuki kabakizwa rero nawe ushaka kugira ngo bigende neza akurokrite neza urashaka kumukontakta kuri zijya nimero atwibukije kuri 75 plus de 56 plus de 56 79 165 85 00 plus de 56 79 165 85 00 cyangwa koresha limitere yanje ko risanzwe ni plus de 57 68 40 14 14 nizere nakekiranya ko ubutumwa bwawe gushikiriye aho bwategezwa kugera na cyane kuba dukurikirana bari hirya no hino haba kuri YouTube na cyane no kuri Star Times aho badukurikirana hose nizere nakekiranya ko mugiye kumurondera Matogosho kugira ngo abatogoshereze neza imere neza na kuki na cyane kabakizwa na Jenny nagira kubi mu bigero nzoguhurondera kugira ngo ndakukubuke ndahari cyane ku bwanyu reka rero turangize na Matogosho sinzi ko hari akajambo novuga ngo hosiga hano kuri BTV Burundi tutakubajije cyangwa ico tubona cari gikina kugira ngo bamenye kuri Matogosho nini neko ndamenyesha cyane abantu bimirije imanza Matogosho arahari ku bwanyu nta kintu na kimwe muzokwidoga atanga ibintu bizima ibintu bisukuye kandi zifreshe niko novyita byo kwivira by'amavuta hama abifuza kunkontakta na mutonsanga muri village market wanavuze ama telefone yanje simisi sema yuguruye murashaka guca ku mapage yanje canke hariho hose kandi n'ukuri ntimuzokwidoga mwashitse kwa Matogosho ndahari ku bwanyu misi yose igiciro coco mura igene banga n'abakiriya banje ariko urashaka ego iciza nuko umuntu wese bivanye n'uburyo bwiwe araronka seno n'uburyo bwiwe hama uwifuza vyinshi nawe nyene akaronka donc umukiriya uko aje nyitura akambwira ati uburyo bungana niko ndamuha bivanye n'uko bibameze mbe harakantu nakubajije na nibagiye urubanza rwose burya hajya bararonka hajya ko cyangwa nibajya bimbere gusa kujya babigira muri dote z'abakatolika ugasanga haronse agenye ku matable donne bimbere ni nkuko no mu bakizwe hajyanye n'imbere mugaye gusanga ariho ntibagiye amatable donne akasanga ni menshi cyane ego n'icyo usanga ibirahuri bibiduza usanga ibirahuri bibaye byinshi abifuza kubigira hari n'abagira mu mariage no mu mariage birakogwa gusa ndusha ama pastèque mwana nasi dusha mu birahuri vyonyene mu anniversaire mu soirée amadine vyose Matogosho arakora hose aragiye soirée dogara urumva abari ko barategura ibintu bitandukanye kugira ngo abantu banezerwe murahawe ikaze muri company burya mu company yitwa ngiki ni Bis Cocktail yes Bis Cocktail murahawe ikaze rero muri novuga ngo muri ahakorera ni village market cyangwa ma page yanje yose yes murahawe ikaze rero muze mwese kugira ngo mwifadikanye nuno musore wacu mbona kabisa w'ikigango gutya akomeye cyane yadukorera ibintu byiza by'amavuta bimeze neza rero mu kumusezera reka tumusezeze kano karirimbo ka Janti Misigaro akariko kose mu buhinga bw'ivyuma bakaturonderere ariko ndabona ko bamaze kuduhitiramo kano karirimbo reka twakire kano nyene ariko tugusezeza ugire ibihe byiza ugira no mugisha abariko baradukurikirana nizere ntakekiranya ko bagira bagusange neza neza ukorera turasubira mu kanya gatoya nzana nundi mutumire mu kanya isasi